Nababwiye yuko intumbero ya Kimamara TV cyangwa se intumbero yanje niyo kugira ngo umuntu impano yiwe ishike kure nkuko mwabibonye rero namusanze muri studio murabona yuko ari umusore mwiza ari ku isoko niko ndavyibaza niko biri bien sûr. Okay, ari ku isoko no muri ya ntumbero yo gukuza impano narababwiye yuko ataguhagarara ahubwo nukuguma tugenda ahantu turi rero mana isi n'ikigongwe nuko nyene dashobora kuhakamera ndi ahantu muri rirare gihosha rirare niyo ndi ahantu hari imisozi cyane ariko ntibiduca intege kuza gushigikira bamwe mu babikora neza cyane uyu munsi rero twaje ahantu bariko barakorera igikorwa cyo kwikodinga indirimbo shasha ariko rero nta byinshi turamenya ariko mudukundire dushobore gushikaho kugira ngo dushobore kumenya neza na neza ahantu turi dushobore kumenya n'ahantu bariko barakorera n'ibikorwa bariko barakora reka ndabaha ikaze mubane natwe mukomeze mubana natwe kugira ngo mbega mana isi n'ikigungo haraza kunyorohera kuguruka. Okay, aho ni bon. Yes, murahabona twamaze kuhashika muri kino kibanza ikibanza cyiza cyane ariko tunjire kugira ngo turabe neza na neza ibikorwa bari bateye muratubarira karibu ni sawa studio yitwa Glorious Okay, Glorious Melody Records Icongereza sikirenga guys rero jewe murambabarira nabateye nagize amakosa nababwiye yuko intumbero ya Kimamara TV cyangwa se intumbero yanje niyo kugira ngo umuntu impano yiwe ishike kure nkuko mwabibonye rero namusanze muri studio murabona yuko ari umusore mwiza ari ku isoko niko ndavyibaza niko biri bien sûr. Okay, ari ku isoko no munsi muri iyi minsi hasigaye nkoresha abantu bari ku isoko gusa urumva abantu muri ko muradukurikirana muca mu vyumva nsanze ari mu gikorwa araza kutubwira byinshi kubyerekeye ico gikorwa ariko imbere yuko hari ivyo aza kuvuga byinshi reka tumuhe ikaze ashobore kutwidondora ashobore kutubwira uwari we hariyo nk'umuntu usanga ari karadukurikirana ariko atashoboye kumenya neza na neza uwari we reka tumuhe ikaze ashobore kubibwira uwari we. Oh, hello guys. Ndabaramukije mwese nitwa Thierry nije imbere niyo mazina abavyeyi banyise. Hama nta twatu aka tumwe nyene ivyo ntabyo kwije kabisa je amazina nayo nyene nabiri. Ego Thierry ni muntu ki? Bwa mbere ho wavuze ko umusore ndi ku isoko. Okay. Cyakabiri anavyivugiye ari ku isoko. Ama naravye umenga nawe nta ntuze wambaye ni sawa bihava bigenda neza. Usanga nakibagiye ariko ama ndi umuririmbyi nsanzwe ndirimba indirimbo mpimbazamana. Ego wabitanguye gari vyaje gute kugira ngo ushobore kumenya yuko ushoboye kuririmba? Nabitanguye kera ndi muri Sunday school ntuze y'abana niho nabitanguye hama nda developer tarayi wanje gushikaho maze kuvuga muri Sunday school mbo muririmbyi ubu nkaba ndumuririmbyi muri worship team ya Eglise nsengeramo. Okay. Donc nturi kurakora ku gatwe kiwawe ahubwo uri kurakora muri uwo mugwi canke bimeze gute? Hariho ibyo nkora mu mugwi wa Eglise nkoreramo ari worship team. Hariho n'ibindi nkora ku giti kiwanje. Yego. Kubikora ubikora nk'impano canke ubikora nk'umuhamagaro? Ndabikora nk'umuhamagaro. Gato sinzi ko ushobora kudufasha ukadusigurira muhamagaro canke se bavuga gute? Watubwiye yuko ubikora nk'umuhamagaro ushobora kudutandukaniriza hari abantu bashobora kuba badukurikirana ariko batazi gutandukanya umuhamagaro n'impano mbega bifise irihe sano canke irihe tandukaniro? Sinumva cyane ko nobishira ku itandukaniro ahubwo nobishira ku isano kuko birasa birakorana. Office umuhamagaro urashobora kuba ufise impano hama iyo mpano nyene ukayigiramo umuhamagaro
wo kubikunda no kubikoranisha akaryinshi bose n'umuhinga washane kubisigura mugano umenga no bisigura uko. Okay, abikora nk'umuhamagaro donc yarahamagawe niko bimeze. Bien sûr. Ego uyu munsi ari wanje narahamagawe. Ego. Uyu munsi ariko ikintu cyatuzanye hano ni igikogwa uri kurakora mbe burya ufise ibikogwa bingana gute? Mfise ibikogwa bibiri, kimwe cyarasohotse kiri kuri chaîne ya YouTube. Hama kigira kabiri ni ikindi ko ndakora ngaha muri studio nikirasohoka mugabo vuba cyane kizoja habona. Ego sinzi ko ushobora kutubwira ico cyamaze gusohoka cyo bari citwa gute bimeze gute? Kimaze igihe kingana gute ku rubuga rwa YouTube? Kiramaze nk'imyaka nk'ibiri. Ego ni indirimbo itwa Mwizigigwa. Ego ni kubera iki iyo ndirimbo yo imaze igihe kirekire imyaka ibiri simike ariko ukumva yuko ukwiriye gusohora indirimbo muri kino gihe ni ikihe kintu coba caratumye haba iryo tinda canke se ni ikihe kintu coba kigutumye gusubira kandi gusohora indirimbo uyu munsi? Mu bisanzwe ubwa mbere hoho jewe sinkunda ngo nshuhe nkora ibi je nkora ubunyene ndiha umwanya ndiha avance kuko nkuko ari umuhamagaro w'iwanje kandi ari ingabire y'iwanje sinshaka kubijaniranya ahubwo mankeneye gusa yuko nkora ikintu kivuye muri jewe indani muri jewe rero igihe kitaraza sinshobora kukironka kitaraza bandindire ko kiza hama soho ikintu kivuye muri jewe kugira ngo nze mpereze abantu ikintu kivuye bwina muri jewe. Yego iyi ndirimbo uwo bawayise gute kugira ngo dutera amatsiko basi tumve ati indirimbo izoba yitwa uko niyasohoka izoba yitwa uko kugira ngo tuze tugira amatsiko yo kugira tuyirondere? Indirimbo izoba yitwa turakubashe. Nukuri twakwinginze nubwo twasanze uri kura karirimba hariya nukuri ko bimeze kose ngaho rero natwe ducishizeho kugira ngo tuvyumve. Okay bivuga ngo ubahigwicuri ubahigwicukora we mana y'ukuri uko wamye ni kuzohora kandi wisakayu gukomera turakubashe. Wow. Indirimbo ni nziza ko haje. Merci sana. Iyo ndirimbo wayanditse wisunze iki? Nayanditse nisunze ubukuru bw'Imana canke icubahiro c'Imana. Narumvise muri jewe umutima wanje nyemeza ko nta kindi kintu numva no kubaha atari Imana yonyene. Turafise abantu bakomeye mugabo badashobora kugufasha byose. Turafise abantu bashobora gukorera ibintu ama service abantu mugabo byento bakabahinduka mugabo Imana yo ihora ari umwizigigwa. Nico gituma indirimbo ya mbere itwa Mwizigigwa ariko iyi ya kabiri ivuga ngo mana turakubashe kubera ko narabonye ko muri jewe nta kindi kintu no kubaha atari Imana. Ndifuza ko umuntu wese azoyumva ndetse n'utazoyumva izomushikira tubifashijwe na mwebwe nyene. Murabona ko kandi merci sana kuko muriko muradukorera ibintu bishimishije muriko muradufasha ko ibikorwa byacu bishika kure. Ndifuza ko izoshika kure hashoboka. Hari umuntu usanga reka adukurikirana ariko atazi neza na neza ahantu yoshobora gusanga ibikorwa byawe. Sinzi ko ushobora kubimubwira kamubarira ati ibikorwa byanje bisanga aha naha. Vuba cyane indirimbo izoza no kuvuga ngo nzotanga link izoba iriko channel yiwanje ya YouTube. Ego reka tugushimire rero kandi wongera unatubabarire kuba twaje vraiment twakwiyumviriye ko twifuza kuza kugutemberera muri studio. Murakoze. Undi munsi tuzoza muhira. Ahubwo nanje ndabibashimiye cyane karibu sana. Murabona hano sinashoboye no kubakira mugabo nibaza ko mushitse muhira n'imisosi muzoyifata. Cameraman tugenda tubigire mugira niyo misosi tuyibe. Murakoze. Reka tugushimire cyane. Murakoze namwe. Dushimire namwe mwese mwe ko muradukurikirana turabashimiye cyane by'imva mutima. Ndizera yuko namwe ubwanyu mwavyiboneye ni indirimbo nziza ni vyiza kutugira wa mutima wo gushigikirana gira akajambo ariko nubwo nari nagushimiye gira akajambo bwira bariko badukurikirana kugira ngo ubatera amatsiko basabe nk'impanuro canke ibindi wifuza kubabwira.
nkuko nabitanguye guys, ndashaka ko ubwa mbere mukurikirana cyane Ikimamara TV kuko bariko baratuma ibikorwa byacu bitera imbere. Kuko nka twe tutazwi canke tutamenyerewe cyane, bizotuma muzamiramenya ibyinyegeje muri twebwe, kandi nibaza ko ariyo ntumbero ya Ikimamara TV. Cya kabiri, muze muraduha courage, biratunezera kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byinshi twumva ko mudushigikiye. Ego, hama hari ibindi bakunda kudusaba ku Ikimamara TV ngo j'aime, partage, subscribe. Nanzi ko kavaka kunani. Oya nagashoboye. Ego, mundabira amazi. Nivyo j'aime na partage. N'ikindi cyose mubona gikenewe no kubashikirana no mu bindi, nibaza ko nabyo ni byiza. Okay. Reka rero ndabibutse naje nsubire kandi ndabivuge nubwo yari yabivuze, kugenda ugize subscribe yawe, comment yawe, uvuge uko ubyumva cyangwa uko ubibona, ni byiza cyane. Mwarahezagiwe, ndabashimiye kuba mwashoboye kubana natwe. Merci beaucoup. Nazi